Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwake bivanye naho muherereye no mu gihe muzorabira kino kiganiro nkuko bisanzwe tubazanira abatumire batandukanye abakozi b'Imana abaririmbyi abatanga amatemonyage hamwe no munsi twaba twagendeye umukozi w'Imana umungeri w'ishengero ego reka tumuhakanya ashobore kwidondora ku batamutse. Murakoze cyane ni baze ndabaramutse mwebwe nyene mwatugendeye ndamutse n'abari nyuma ya kamera ndamutse abakunzi ba Burundi Gospel TV nitwa Apotre King Dieudonné dumungere w'ishengero Tongues Generation Mega Church ndubatse ako sino kibagira mu idondoro n'umugore umwe mwiza wa mbere mu gihugu cy'u Burundi namucaguye batarononekara ndamutahije nahari Imana rero ibahumugisha kaze mu kiganiro. Ego murakoze cyane kutwakira. Amen. Ego hama icatuzanye ego twaje kuyaga muvyerekeye n'igitabo muheruka gusohora. Ego urugo rwiza ijuru rito. Ego nivyo tuza kuyaga ko turazi neza yuko mu gihugu canke mw'isi yose ari ibintu bigoreye abantu bivanye n'urugo. Ya twaje rero kuri wewe ego kugira ngo uduhe umuco ku bintu bimwe mbega urashobora kutubwira ubwa mbere mbega ico gitabo waciyumviriye gute kucandika? Murakoze iki gitabo kucandika sinagiye ahantu ngo nicare niyumvire ahubwo nabaye inspiré nararongowe namwe mu Imana bivanye nibihe abantu bariko baracamwe. Icambere nsanzwe ngira umutwaro nahawe n'Imana wo gusengera ingo. Rero iyo mfashe umwanya wo gusengera ingo izasambutse iziriko zirasambuka nizihagaze kugira zigume zihagaze hari gihe iyo uri kurasengera umuntu nihuronka umutwaro remereye hari ico mwemwe irashobora kubwira wo mubwira canke wokora. Rero mu gihe nariko ndasengera ingo ndiko ndasengera abakiriko barahitamwo ndiko ndasengera niho Imana yambwiye atoya andika igitabo gishobora gufasha imice itandukanye mu bijanye n'ingo. Rero cavuye ku Mana si ciyumviro c'umuntu ni ciyumviro c'Imana. Ego murakoze cyane. Hama coba kigizwe n'ibice bingahe? Wow. Iki gitabo kigizwe n'ibice bitatu nyamukuru ariko ivyo bice vyose bifise amashapitre atandukanye canke se ibigabane. Igice ca mbere kiraba abatarubaka bataragira na fiançailles kuvuga ngo batarahitamwe kuko tumaze gukurikirana neza twasanze ingo ntizisambuka ari uko bubatse burya ingo zirasambuka mu mahitamwe. Iyo utamenye ingene bahitamwe bazokubakana biroroshe kuhitamo nabi. Biroroshe ko uhusha iryo jambo guhusha n'ijya abantu benshi batumva mugabo birabaho ko umuntu ahusha agahusho wazokubakana. Bivanye nuko mu guhitamo hari ibintu umuntu akwiye kwisunga yisunze ibintu nka bitatu nyamukuru biri muri ico gitabo uvyisunze ukaba wohitamwo neza umuntu ahwanye n'ingene umeze kuko Bibiliya ivuga ngo imuha umufasha bakwiranye. Ni compatibility kugira ngo abantu bahure bakwirane egare kumwe abafise dufate nk'ubu tuvuze ngo iyi mpeta irankwiye ifise amadimension angana n'urutoki gwanje. Kuvuga ngo mu gucagura impeta nisunga ingene urutoki gwanje rungana n'ingene rumeze no mu guhitamo uwo muzokubakana biravana no kubanza kwimenya umeze gute ufise amakaraktere ameze gute n'ibindi bitandukanye bishika bitatu byanditse muri kino gitabo umuntu wese muri nosi akwiye kwisunga iyo hageze guhitamo. Rero sitaye nuko abantu benshi bakunda guhitamwo sitaye sakayobe si bijya bindi mukunda gufatira ko mu buryo bugaragara ariko hari ibintu umuntu akiresha akwiye kwisunga. Ikabiri kuri abo nyene bakiresha twarabigishije tubaha ivyiyumviro vy'ingene baresha. Barazi ko abantu benshi batazi kuresha na cyane cyane abakizwa n'igiteye ubwo umukizwa yabonye wo yashimye aho kumubwira ati nagushimye abanza gufonda ibintu turumva narakurose hanyuma nariko ndasenga mbona image yawe irarenganye urumva narose inzozi imbana turi musi y'igiti cy'umucungwe hanyuma imvura iragwa uriko urafonda ibintu bitari byo womenye ingene ushobora kumubwira. Rero muri ico gice ca mbere
twaravuze ingene umuntu ivyo umuntu yisunga mu guhitamo mu kuresha canke kureshwa mu kwemera, twaravuze ingene umuntu ashobora kuresha wamaze kumumenya, wamumenye wabonye ko ari we ubivuga gute. Kuko ntibigeze bavyigishwa, bafise abantu bafise utuntu batoraguye kuri Facebook, Instagram, ku mbuga mwibarabara two mu marigara nitwo bakoresha mu kuresha. Hanyuma n'abakobwa nabo ntibazi ingene batanga inyishu. Burya hariho gutanga inyishu n'ingene inyishu yakigwa ku basore. Ni kuvuga ngo akwankiye ukwiye kwifata gute, akwemereye ukwiye kwifata gute, wa mukobwa we bakureheje ukwiye kwifata gute, inyishu itangwa gute. Benshi ntibavyigishijwe, bafise ivyo batoye imibarabara. Rero muri ico gice ca mbere gifasha cyane abatarahitamo. Igice ca kabiri kigafasha abari muri fiançailles. Wamubonye, wamuhisemwo, yemeye, alors fiançailles ikogwa gute? Uru rugendo mutanguye rukwiye kumara igihe kingana gute? Uru rugendo mutanguye rukorerwamwo ibiki? Nibiki muvugana muri fiançailles? Nciye ku mayange nk'akarorero, nko muri igice ca mbere kijanye na fiançailles turavuga cyane ibiganiro nyamukuru bikwiye kuganirwa muri fiançailles. Kuko fiançailles ni iki? Urugo ntirupfira muri mariage, urugo rupfira muri fiançailles. Aha kabiri, aha mbere rupfira ni mu guhitamo, aha kabiri rupfira ni muri fiançailles. Kuko fiançailles niwo mushinge w'urugo. Umushinge udakomeye ibindi byose birapfuye. Fiançailles ni igihe cyo gutegura, kuko urugo ni projet, n'umugambi, ni nka societe muhuriyemo muri abantu babiri, mufisi yerekwa giyo muzoja kandi mwakuriye hatandukanye. Rero mushize hamwe muri fiançailles niho mupanga ati projet yacu tugiye kuyigira gute. Rero musi dufise abantu fiançailles ari yambi, bizu, gusohoka, pizza, sauciso, brochette, ngurira ibi, ndungikira agafoto, nivyo biri muri fiançailles. Urasanga abantu kuva saa 3 z'ijoro gushika saa 8 z'ijoro ngo bari muri fiançailles, nta bindi barimo. Ndungikira agafoto, wambaye impuzu imeze uko, ndungikira. Abo bantu niyo bashobora kubaka kuko ntibigeze bavugana ibijanye n'urugo rwabo. Akarorero, nk'ubu jewe ndafise igitabo grand format, tureshanya na madamu twandikamwo ivyo ingene urugo rwacu rukeneye kumera. N'ubu turagifise, uje muhira turakikwereka, twandikamo tukavugana ati okay madame, tuzovyara abana bangahe? Kuko twe nitwo dusambura urugo. Mutangura kugira abana babiri, umugabo ati nshaka uwundi, ati nuko atari ubatwarasha ni usi utwarinda. Kuko ntimwigeze mubivugana, ntimuvugana mbega nitwaronka amafaranga ya mbere menshi twofata guhera nko kuri kino gitigiri tuzosha dukora iki? Amafaranga araza aho urugo goteye imbere rukaca rusambuka. Kubera iki? Umwe avuga ati tugura imodoka, uwundi ati urasara, tugura imodoka tutaragura parasera. Ubu nawe toya ntitwogura parasera, ahubwo reka tudandaze. Kuko ntimwigeze muvugana ati amafaranga ya mbere tworonka tuzokora iki? Hamwe muvyandika ku buryo amafaranga atibutse muvugana toke tuje muri grand format twavuganye iki? Hamadusi ntwisunze byo twavuganye nibihe turimo twohindura canke dukorere kuri cakindi. Donc fiançailles no kwikogwa. Fiançailles ni kuvugana mbega tuzoba muri he quartier. Ivyo ntibabivugana. Ni sherishosho gusa. Hageze rero kurondera inzu, umwe wese arondera ukwiwe. Urumva? Hakaca ba bras de fer. Je sinshaka iyo quartier. Oya je sinoba mu Kanyosha, undi atoya je n'ahandi no batari Kanyosha. Je nakuriye Kinama sinova Kinama. Ntibigeze babivugana muri fiançailles. Fiançailles nico. Naye ama quartier tuzobamwe. Bishitse tukimuka ko bishika umuntu akimuka tuzobahe? Nihe ntara twobamwo? Mbega wowe kwemera ko tuba ruguru? Mbega mu ndoto zawe urafise imigambi yo kuzosohoka igihugu kwaja kuba hanze? Kuno musi abantu barubakana, umwe ati je numva shaka kuja hanze. Turabaho tudepoza. Uwundi ati mu ndoto mfise sinigeze nimvira kuba hanze. Tuzotemberayo tugaruka. Uwundi ati uzosigara harero. Inyuma y'imyaka 3 babana umwe yahise. Uwundi ari ngaho rurasambutse. Why? Muri fiançailles ntibigeze baja mu ma detail bavugane. Nihe business tuzokora? Pana ko muhabonetse umuntu mu mujyanga bakubita umutahe, umwe ati alimentation undi atoya reka tumanura amavuka to yakuri ngoze. Urumva ntimwigeze muvugana ico mushobora gukora. Rero muri fiançailles n'utu detail muri kino gitabo harimwo ibintu vyinshi mushobora kuvugana.
ku buryo no musi muhuye mugasangira ifana uwundi musi muhuye muza mufise agenda n'ikaramu mukandika ingene mwipfuza ko urugo rwanyu ruzoba rumeze. Nk'ubu twe twaravuganye abana aho bazokwiga nabo tutaravyara twifuza ko biga mu yahe mashuri muri systeme y'igifaransa canke systeme y'icongereza tubigishe gute bivanye n'iyerekwa dufise ivyo twavya n'amazina y'abana tuzovyara twayatoye tukiri muri fiançailles. I'm telling you yapana ko umwana avuga mugatangura guhari gasupari oya hari izina rya masumbuko ntohemukira no way ni ibintu mutegerezwa kuvuga na fiançailles n'ikijejwe. Rero igice ca kabiri ca kino gitabo kivuga ingene fiançailles ikogwa hanyuma kikaca kija ahantu kibigisha gutegura mariage. Ico gice gihera kibigisha kuko abantu ntibigeze bigishwa gutegura mariage barigwana ko ngo ni komite ngo ni oya hari ingene mariage tegurwa gushika kubijanye n'impeta kubijanye na dote kubijanye na vyose ingene mariage woyitegura gushika ku munsi w'urubanza kuko abantu ntibigeze bavyigishwa bigana abandi yego hanyuma ibindi bagakora ibibajemo mu mutwe. Rero kino gice ca kabiri kizaga usozera kiberetse ingene bategura urubanza ingene vy'inkwano babivugana ingene babipanga gushika ku mpeta vyose. Ico gice kihezere hacaza igice ca nyuma kigize kino gitabo ni gihere wamaze kugera mu rugo urugo rwubakwa gute. Harimo muri ico gice harimo imisi ya mbere ya mariage ingene umuntu yifata n'ivyo uzohura navyo uko benshi navyo bazi abantu benshi bazi ko ari umunyenga. Urumva nk'ubu uye umukameraman ariko aradukamera yibaza ko ari umunyenga. Mu misi ya mbere ya mariage harimo ama découverte hari ibintu uzobona utaruzi kuri uwo muntu kuko mwahora mureshanya muhura yisize mwahura mwabipanze ni saa 8 kuva saa 7 akabari karakwitegurira. Ubu rero muzirirwa na muhira umenya akadugumba kiwe iyo ataroga umenye muvyuka afise ingonera ubona ingene afise isuku canke adafise isuku ubone hari ama découverte uzobona. Rero mu misi ya mbere ya mariage wifata gute hano muri kino gitabo ico gice kitubwira ingene wifata hanyuma kikaca kibandanya. Rero igitabo kitwereka ivyoryosha urugo ibijanye na care gushika mu busaza gushika mu myaka 90 ingene urugo rwoba rugihagaze. Nariko ndasigura ibice bikuru bigize kino gitabo. Murakoze murakoze cyane. Amen. Yes. Numva ico gitabo kirimo ibintu bisa akamaro cyane. Mbega tutarabandanya ico gitabo ugishaka azogisome yige biri muri ico gitabo yokironka gute? Ku by'ukuri sinibaza ko hari umuntu yarakwiye kubandanya yisororera atarasoma kino gitabo. Zijya brochette ajya amafana warukwiye kubanza kubihagarika kugira ngo ubanze ugire ubumenyi bujanye na kino gitabo. Nababwiye sivyo nicaye ngo niyumvire nandike sivyo nasomye mu bindi bitabo ni inspiration ya Mpwemu Yera. Rero kino gitabo kiraboneka kuri izo nimero utwandikiye ushobora kucukironka uri Bujumbura canka hatandukanye n'abari hanze batwandikiye turabaha PDF abari hanze barungika 100 kuri Rimikash tukaca tubarungikira electronique uko twifuza gushikira abantu bose. Abari mu Burundi ni 40 vy'amarundi ukacugitora hariho hose kuri izo nimero uri kurabona. Imana ibahumugisha. Amen amen. Yes. Ndazi uko benshi bazokirondera kuko kirimo ibintu by'akamaro cyane. Hama apotre ni kubera iki wahisemwo kugisohora ubu? Mbega cari gihe gikwiye canke ni kubera yuko hoba hariho ibindi bintu bitameze neza mu gwaruka canke mu ngo? Kuvyukuri muri kino gihe nico giheco ingo zirushe. Ni ingo zarabomotse ku rugeze ruteye ubwoba ku buryo nabo tutarabona ko bahukanye bamaze kwahukanira mu nzu. Rero iki nico giheco mu mice itandukanye ko bari mu ngo kuko kino gitabo cofasha uwo vyamaze kwanka akamenya ico yokora. Kino gitabo cofasha uri muri fiançailles akamenya ivyo atumbereza. Kino gitabo cofasha n'uri karakura kazomenya ivyo azokora. Vyumvikana ngo nico giheco kugira ngo umwe wese ashobore gutumbereza ibijanye n'urugo rwiwe. Murakoze cyane. Mbega iyo theme ijuru urugo rwiza ijuru rito mbega bisigura iki mu ncamake? Urugo rwiza ijuru rito kugira ngo bitahure bisaba kubanza gutahura ijuru niki. Ijuru ni kibanza c'akaruhuko. Ijuru ni kibanza bibiri tubwira ngo nta mibabaro ibayo, nta ngwara, nta gusonza, nta kwipfuza. Iyo rero tuvuze ngo urugo rwiza ni ijuru rito bisigura ngo urugo rwiza ni kibanza atamibabaro, kibanza
ata stress kuko abantu bishwe na stress amavesa ari ngaha muri kino gisagara kino gihugu ni stress abantu bari paralize benshi ntabwo ari ingwara z'ivyaduka ni stress kandi nyinshi ziva ku rugo yego na cyane cyane muri kino gihe ibintu bitera bizimba ubuzima butoroha bitandukanye na kera abakera bacu bararambana kuko stress ntizari nyinshi ibigori byari nyuma y'inzu amateke amagande n'amafyiru ibijumbu bya jone urumva ibigori byari ngaho intore wa soroma ngaho mugabo no musi siko bimeze utegerezwa kwiruka mubanye mutegerezwa kwiruka hamaze kuba kwiruka hari stress deja z'ubuzima kizira ko mu rugo mwongeramo izindi stress muca mupfakare uno musi urahura abantu b'imyaka 35 bafite iminkanyari yego ukibaza yashaje yari ni kwera ni stress z'ubuzima zateranye na stress z'urugo byumvikana ngo nyamba ufite stress z'ubuzima ni hari yakwiye kwiyongeramo iz'urugo uzosaza ku buryo abana bakuravye biruka ngura umurozi birasaba rero ko urugo turugira ijuru rito bisigura ni kibanza ahatama ibabaro ata stress akaruhuko umuntu avuye ku kazi ageze muhira yumva yovuga ati awi ko nshitse ngaha malgré abanyishuza amadeni malgré abariwe barantuka ngeze mu rugo ndaruhutse yego hama kugira ngo urugo rube ijuru rito yes bisabiki canke biba bimeze gute kugira ngo urugo rube ijuru rito mbega umuntu yo kwinjira mu rugo gwiza nk'ijuru rito gute harimwo rero bya bintu byose twavuga numva haca hateranywa bya bice bitatu bigize igitabo urugo ntirushobora kuba ijuru rito warahisemo nabi byumvikana ko bihera kuri amahitamwo shwa dikonjwe urugo ntirushobora kuba ijuru rito wahisemo neza mugabo utamenye ingene upanga fiançailles kuko fiançailles nditegura urugo byumvikana yuko fiançailles irakonta kugira ngo urugo ruze rubijuru rito rube ikibanza c'akaruhuko gatatu urugo ntirubijuru rito naho wamaze kupanga fiançailles utamenye ingene ruvomegwa aha niho hacaza ca gice ca gatatu c'abamaze kubaka ndi gute urugo baruvomera ni gute hoguma akanyamuneza ni gute mwubakanye yoguma yumva kwakunzwe aha niho haca haza rico bita care kwitanaho muri kino gitabo rero harimwo ibintu bitandukanye bimatanye no kwitanaho ingene ushobora kwitaho mukundana ukamuha care akumva ati yes harimo udukino mushobora gukina n'uwo mubakanye harimwo inzira ushobora gukoresha nka chapitre ivuga bijanye n'imvugo z'urukundo imvugo z'urukundo aho uwo mubakanye umenya ivyo akunda ukacumenya n'ingene uzura bimukorera yego ni imvugo y'urukundo singombwa abantu benshi bazi yuko kugira wereka umuntu kumukunda ari kumubwira je t'aime mugura ashobora kubwira umuntu je t'aime mugaba atumva urukundo ntavyumve kubera iki siyo mvugo yumva w'imvugo yumva ni kado cyangwa imvugo yumva no kumufasha udukogwa yego hari umuntu yumva ko umukunda ari kumufasha udukogwa utasha ugasanga ari kagira ibi umufasha akaca yumva ati ndakunzwe hari undi muntu avuga ati byo wombwira byose utemera ko dufatana ukuboko mwibarabara jewe ntunkunda ugasanga rero ivyo bintu utabimenye ko bikunda ntiwigera ubikora yego donc kino gitabo rero kiragufasha kwiga kumenya ivyo uwo mwubakanya akunda wisunga iki kugira ngo ubimenye uzosanga abantu muri ville umwe agendera ku metero 5 undi ari inyuma kandi bubakanye umenga ni defile wabarabati barabana ntibabana kumbe umwe muri bo aripfuza gufatwa ukuboko iyo bariko baraja kukibarabara aripfuza gufatwa ku rutugu abantu babona niho yumva ko akunzwe gusumba kumubwira ngo je t'aime rero kugira ngo urugo rubijuru rito biterateranywa vyose vya bice bigize kino gitabo maze bigashobora kuzana karuhuko mu rugo yego hama urashaka kutubwira n'izihe ingaruka z'urugo rutubakitse neza uvuze ingaruka nca numva n'ubwoba kuko urugo ikintu ca mbere abantu bakwiye gutahura nuko urugo nico gihugu urugo ni wo muryango atango nta miryango atamiryango nta gihugu byumvikana ngo ingaruka ni nyinshi ziteye ubwoba gushika no ku gihugu igihugu cyoshobora kuba gifise umukuru w'igihugu mwiza n'indongozi nziza mugabo mu gihe igihugu gifise ingo zononekaye abo bantu ntushobora kubajera n'igihugu ntigishobora guprospera ndatanga uburero bukeya yego iyo urugo rusambutse akarorero ka hafi urazi ko abana benshi bari mwibarabara ariko beri ingo zasambutse
abana babaye mayibobo abana baja mibarabara ni kubera iki umugabo n'umugore bahukanye abana baburi yo begamira hari gihe umwe muri babatora mugabo ikamunanira kubajera no kubarera hama bakaja mibarabara abana bamaze kuja mibarabara nibo bacika ibisuma kubera kwihebura nta vyizigiro bafise bacikama abandi bagenda n'imbugita ugiye aha muri ville baruzuye mwijoro saa 5 z'ijoro saa hindi gusanga abana bagenda n'utubugita mu gisagara no kuvuga ngo wababaza so wawe arihe ntazi yari mama wawe arihe ntazi yari no kuvuga ngo ingo zisambutse vya affect abana ico ni cambere yego bimaze ku affect abana nibo bacika ibisuma hama bamaze gucika ibisuma burya ni nabo bavamwe abaroberi gasanga bagiye kugwana kuko bavuga ati none natwe igihugu tuzogifata gute ko turi mu barabara abandi baraye mu ma etage ni gutujya mu ntaraye muri rya etage no yimukuramwe akumva yo hitamo inzira yo kuja mu ishamba byumvikana ngo igihugu iyo ingo zitunganye bugyuza gusanga n'aba opposite ari benshi kabiri iterambere ntirishoboka iyi ingo zitatenganye kubera iki burya umuntu yavuye mu hirashwanye n'umukoresha ntashobora gukoresha abakoresha neza umubajije ikintu cyose akwishura nabi yego kuko muhira yavuye muhira bamututse urumva n'umukozi societe akoramwo iyo avuye muhira bashwanye n'uwo bubakanye ntashobora gukora neza ibintu byose abikora yimyoza ntashobora kwakira abakiriya neza urumva wewe amahero uramuha canke ibintu byose akwishura nabi kuko mu mutwe ntihatekanye mugabo sha umuntu yavuye muhira bamwambitse karuvati bamurabiye ku ikoti goroye ishati goroye bamuhakabiza mu gatondo ati mutware uze kugira akazi keza umuserutse ko service ayikora neza ayikora twenga abanezerewe kubera iki nta bitutsi byamuherekeje yego byumvikana ngo niterambere kugira rishoboke birasaba kwingo ziba zimeze neza apare y'ubuzi nabikorera ivyabo buryo uvuye muhira utekanye imigambi yawe uyipanga neza mu mutwe haba hatuje mugabo iyo usohotse muheje guterana amajambo nk'atanu ibintu byose ubikora biparanganya ntushobora kubutekanya abantu benshi birirwa baragira amasanganya mu barabara biva kungo yego yavuye muhira bamututse ibintu byose urumva fire ayifata umenga ahonyoye wa mugore so igihugu ntigishobora guterekana iterambere ntirishoboka amahoro n'umutekano ntibikunda iyo ingo zitameze neza byumvikana ngo ingaruka ni nyinshi cyane cyane gose yego murakoze cyane amatuko turavuga turacari mu ngo tuko turavuga ibintu by'urugo mbega ariho ingo ubu ziba ziko zirashaka gusambuka yego ziba zishaka gusambuka umwe akavuga ati tuvane undi akavuga ati tu mama divorce urumva muga batarashira point kuvuga ati ngo bahukane muri bino bihe canke mu gihe bazorabira kino kiganiro mbega wewe ubafasha iki icambere ni kubibutsa yuko uyo muntu ugomba ubwire ngo mwahukane ni wa wundi nyene wabwira ngo ntakubonye sinosinzira kuko igituma ingo zisambuka nuko bibagira amatanguriro hajya akamaro ka mbere ko ikintu cambere cyofasha abantu kugira ngo urugo rubije rurito ni kwibukanya amatanguriro nico bituma je nk'ubu uye kirazira ko marameza angahe ntandikiye ikete umugore ngo ndamwibutse ingene twamenyanye ingene urugendo rwacu rwatanguye ingene twagiye turaduga gushika aho tugeze turavyibukanya kenshi ndandika ikete yo mu Kirundi apana ya makete yanyu yo muri WhatsApp mu Kirundi nkatora ikaramu atreshere mon amour naka hama nkashira ko nakakareti retourno da notre langue maternelle hama igitumye ndakwandikira rero ndagira ndakwibutse ko twamenyanye itariki ni twahuriye hana ico gihe wari wambaye ukunugo nuvuga ngo urukundo rwacu rugatangurana itoto mu kwibuka nyene twatanguye kuko bajya abantu bariko barabwirana ngo ugo rutwe niba abandi nyene yavuga ati yo aka message kanyuma basha sinzira urabona babandi barurumba bakumva ntagufise sinobaho ni wewe utuma mpema ya majambo babwirana yose ubu bayagwije n'ubusa bariko barabwirana ngo no kumena nanje donc nagomba ngo wewe ugomba gufata iyo ngingo banze wibukanye n'uwo mubana amatanguriro yanyu umwibutse ingene mwatanguye mwibukanye ya majambo meza mwigera kubwirana mwibukane ya makado mwigera guhana muri fiançailles mwibukane ya masezerano mwabwirana igihe mwari ko murambikana impeta mwibukane ya masezerano mwabwirana umunsi wa mbere muhura n'umunsi wa mbere murangura amabanga yabubatse ivyo birashobora kubafasha kuvuga ati ingingo ngomba fate sinziza na cyane nimwaca mubiteranya n'ingaruka duhejeje kuvuga mbi ni nyinshi cyane gusumba ku bana
Ego murakoze cyane. Hama tukirengaho nyene mu gufasha. Mbega aba parrain n'aba marraine baba bafise hoba hahari ubufasha baba bufasha urugo ko ari igihugu muri no bihe turabona aba parrain n'aba marraine arabo bavuga ati ngo ku mafoto ndabe umuntu nyene taye zishaka gusa canke afisa amahera azomfasha. Mbega mu vyerekeye aba parrain n'aba marraine bo bivuga ko iki? Ibice 80% mbere 90% by'abatogwa nk'aba parrain abantu benshi batora abatari qualifié abatabereye ico kibanza. Kuko parrain nujya muntu azoshobora kuguhanura nujya muntu afise ibyazi byinshi gusumba wewe. Kabiri ni icitegererezo. Wewe rero uhisemo umuntu nawe nyene vyakwancharaye hama nawe ngo akubere pare uca wumva impanuro azoguha. Ufise umupare ataha ijoro nta kinda guhanura akubwira ati wesha aya masaha ugiye gukora iki nta mugabo ataha aya masaha. Nuvuga ngo ibice byinshi kwijana abantu batora abantu batari qualifié kujya waruvuze batora abo ku mafoto kandi ngo zigasozera zisambuka baraba kuko nabo ku ifoto nyene. Birasaba yuko nyambuto y'umupare utora umuntu w'icitegererezo afise intahe nziza mu bijanye n'urugo atari uko mwihoze ntiwirigura tora na pare. Hanyuma cya kabiri n'abafise abapare si ngombwa ngo ibintu byanyu byose bimenywe n'abapare n'abamarene. It's not good. Urugo ni babiri hamaze kujamo wa gatatu biratanguye gukwancarara kuko yaguhanuye yisonze urugo rwiwe kandi ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Kenshi impanuro rero uza gusanga aguhanura yisonze experience yiwe n'ingene umugore we bafatanye canke umugabo we bafatanye akaca bikubwira kandi umugabo wawe atandukanye n'uwiwe canke umugore wawe atandukanye n'uwiwe. Allo ni waza kwa applica ivyo gasupari ya applica ukavya applica kwa gahungu ntibameze kumwe ntibarerewe hamwe. Gasupari na gahungu canke gapitorena na gasirida ntibarerewe hamwe ntibize hamwe ntibafise ingeso zimwe ntibatahura ibintu kumwe. Rero uko umugore wanje atahura ibi si kuwi wawe ashobora gutahura ivyo. Rero nce ndakubwira ngo urumva ngo je nagize guke wabigize kuri naka muga hari gihe bitokora kuri naka. Vyumvikana ngo ikintu ca mbere ndi guhiga impanuro kuri mwemu yera imbere yo kuja kurondera abapare kuko impanuro zose ntizubaka hariho izisozera zidenduye nakari gasigaye. Yego cyane. Yego murakoze cyane. Hama turabona murabakozi b'Imana turabona hariho ingo nyinshi z'abakozi b'Imana tuko turumva bahukanye ugasanga umukozi w'Imana kandi nibo twabona yuko ari ivyitegereza. Twavuga ati umukozi w'Imana ntani bahukana muga muri no minsi ugasanga umukozi w'Imana kanaka yahukanye n'umugore canke umugore yahukanye n'umugabo. Mbega nk'umukozi w'Imana biva kuki? Murakoze cyane biva ku mpamvu zitandukanye kuko umukozi w'Imana nawe nyene imbere yo kuba umukozi w'Imana n'umuntu yatowe n'Imana imusuka ku buntu. Burya kuba umukozi w'Imana si ibintu byahatare oya kubera iki twavutse nkamwe twiga nkamwe mugabo umunsi umwe turamenya ko hari ubuntu bw'Imana buri kuri twebwe. C'est la grâce. Kivuze ubuntu tuvuze ubuntu tuvuze ko ataruhara rwacu rurimo subuhinga bwacu n'ubuntu bw'Imana. Imana ivuga ngo Yeremiya ngo ntarakumbira mu nda mama we ndakuzi nari naragutoranije na sije nitoranije ni Imana. No kuvuga kuba nitwa umukozi w'Imana ntibisigura ko mfise ubuhinga busumba bw'iwawe. Byumvikana ngo uko nyene unanirwa nanje nonanirwa uretse ubuntu bw'Imana ni nema tu. Yego icyo ni cyambere mpereye ku cya kabiri abantu barakwiye kumenya ko amasanganya abaho. Umusanganya yego reka ndabisigura ivyo mvuze. Ko abantu uzumva urumva jewe icyantangaje ni kuba ari umukozi w'Imana hamakahukana none twomwigira kwiki. Reka ndakubaze none by'ukuri nk'ubuko mu gisagara dufise abigisha auto école bigisha gutwara imodoka. Yego none usanze umwigisha wa auto école yagize isanganya wocu uvuga ngo ntuzosubira kwiga auto école ngo baratubesha. Amasanganya arabaho. Hari ibice bike kuvyukuri ugereranije n'abarundi bahukana abakozi b'Imana ni bake ni pourcentage nkeye. Usigituma umukozi w'Imana yahukanye bice bisakuza nuko ari abantu bazwi. Mugabe ingo ziriko zirabomoka ni nyinshi z'abakirisu ntibimenyekane. Mugabe umukozi w'Imana umwe mu gihugu yahukanye umenga ni ntama yurinzu. Oro ni bake cyane bahukana ibiharuro ni bike cyane bike gose
yego abantu reba bakwiye kumenya yuko amasanganya arabaho kabiri nabo nyene vya bice birabafata nukuvuga nyamba atamenye guhitamwo nibisigura ko rutazosambuka ngo umukozi w'Imana yego kuko nababwiye urugo rusamburwa n'ivyo bintu bice bitatu guhitamwo fiançailles ngene yateguwe n'ingene urugo gubako rero nyamba yishinze Bibiliya no kurondera ijambo ry'Imana zigisha hanyuma ntarondera ubumenyi bumatanye n'urugo kuko urugo ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana ni projet nukuvuga ngo rurakeneye ubundi bumenyi butandukanye na theology urugo so gusenga uno musa abantu basenga benshi bariko barabomora kandi basenga urugo rurakeneye ubundi bumenyi buri apart kuko ni organisation ifise structure ingene ibintu bikwiye gukogwa donc kubona umukozi w'Imana yahukanye sigitangaza nuko abantu babigize ibintu byatari bavuga ngo umuntu wese adafise ubumenyi buramuhana reka nabifatanye nuko none umukozi w'Imana kuba afise mpwemu yera akaba afise n'abamarayika yoca asimbira ku modoka atize ngo arayitwara ngo nikora n'umukozi w'Imana okay mbega umukozi w'Imana afise mpwemu yera afise abamarayika azi kwigisha ijambo ry'Imana yoshobora kugira societe akayorganiza atigeze yiga ivyo korganiza ibikunda umukozi w'Imana akoreshwa n'Imana ibitangaza abagwaye bagakira yo imodoka ipfuye yoca yikorera atigeze yiga mekanike ntibikunda bisigura ngo n'urugo kubura umukozi w'Imana ntibisigura kuri qualifié kugira urugo rwiza utavyize kuko vyose bikenera ubumenyi rero abantu barakwiye kumenya ko atari gitangaza ubonye umukozi w'Imana yahukanye menya ngo swati hari ubumenyi atarafise ubijanye no guhitamwo cyane mu bijanye na fiançailles ngene itegurwa neza no mu bijanye n'ingene urugo goshikama peut-être yahisemwo nabi yarazi cyane ivy'ijambo ry'Imana ariko ntiyarazi cyane bijanye n'urugo yego murakoze cyane murakoze namwe hama urugo gwiza ijuru rito nk'umukozi w'Imana ugasanga birashitse canke umukozi w'Imana canke umukristo ugasanga birashitse murahukanye n'uwo mwubakanye mbega Bibiliya iremera kwihomariya iremera yuko mwahukanye gasanga uvuga ati nari nibeshe ukavuga ati inge ndondere rero uwundi mbega nk'umukozi w'Imana biremewe woduha umuco umbajije ikibazo coroshe mugabo kitoroshe gusigurira abanyamubiri kubera abanyedini hari itandukaniro ry'abakirisu n'abanyedini abanyedini n'abantu bahagaze ku vyagezwe mugabo nabo nyene batabikurikiza abakirisu nabo n'abantu barongorwa na mpemu yera Bibiliya icambere ntiyemera divorce mugabo iraduha impamvu zibiri impamvu ya mbere ni gihe umufasha yasambanye aho urashobora kwahukana jewe nanje ndongera ko impamvu ya kabiri itari muri Bibiliya yego mugabo yiwanje kandi nemeza ko n'Imana yishigikiye uko narabajije Imana yego sishobora kuza kwemeza ikintu kuri televiziyo kuri kamera ntafitiye ubuhamya bwo mu mutima yego Mose avuga ati kuko mbere yuko nishura ivyo kwiromariya twaye duhere kuri divorce kwanza Mose avuga ati umufashe yasambanye mwandikira icete cyo kuvavanura mugabo handi hose shindiriya gumako mugabo jewe nanje je ndatandukana na Mose gatoya yego kubera iki noshobora kugufata wasambanye muguru kuno ndagukunda rukantera kukubabarira yego nico cakibe citwazo ngurumva ngo niko ngo nabisomye oya none ko hariho n'ayandi makosa mukoreranira mukababariranira ni gute n'ubusambanyi bitushika kuko birabaho ntidufise imitima imwe hari umuntu afise umutima wo kwihangana avuga ati wanyereye ngo dutahe kuko abantu bonyene nibo nabonye batababarira kandi Imana ibabarira jewe nsambanye ndaje imbere y'Imana ikambabarira muga kuba no fata umugore asambanye nkaca numva ko menga sino mubabarira kandi Imana ishobora kumubabarira sinzi ko utaho ivyo mvuze yego donc ubwo rugezo su rwa bose mugabo hari urugezo vure mugerana uvuga ati ndavyibona hisemo naje mporanyerera birashika nkabesha birashika nkakora ikindi caha kandi nkasaba Imana imbabazi ni gute none jewe nizera ko Imana imbabarira mugabo sinumve ko no harira kandi birivuga ngo nimutaharira namwe ntimuzoharirwa yego Uchomva kugo harundi rugeza bakizwa bakeneye kudugako kuko abakizwa bose bama mu gwitwazo umufasha sambanye hose fini ndarose preve ya nyuma muga realite Imana nayo yo gufata isamba usambanye ntizokubabarire ntuzobona ijuru
muzobe muhejeje ko izo bironse preve. Kabiri, bajya abantu bafise ibyo bagiriza abagore babo n'abagabo babo, hari ibindi ukora batazi. Ujya muntu agufasha akaja kuvuga imbere y'abantu uti ndamufashe, hari ibindi yakoze nawe utafashe. Pour dire turakwiye kuduga ku rugezo rwo kugira umutima w'Imana. Bibiri bivuga ngo tugire wa mutima umwe uri muri Kristo Yesu, kugeza igihe twumva nyamba Imana yarambabariye ukomeze, ninde ntobabarira. Ivyo rero ndabikuvuza abantu bavuga we wapotre niwivugire nuko utaramufata. No, dukwiye gukura. Dukwiye gukura tukagera ahantu tuvuga ngo nyamba Imana yombabarira n'amafuti nkora abantu batazi. Ninde muntu ntobabarira iyo Satani yamuteye akanyerera. Kuko akina abantu benshi bakunda kwibagira nuko Satani atera abantu. Uwarahagaza akagwa ari Satani yamuteye, atari ingeso birabaho. None Satani yateye umuntu ukaca umufatira mu vyo yarimo, ari Satani yamuteye. Vyukuri uwo muntu nakwiye amasengesho, uwo muntu nakwiye gusura guhagurutswa nuwo gucibwa. Ako kambere nenda karenganye nari nisunze ca Mose. Aho jewe nanje mvuga ko divorce ndayemera. Ubwo ruhande ntiruri muri Bibiliya. Mbaye nditabariza hakiri kare. Muri Bibiliya ntaho uzobisanga. Ni Sero Apotre King Dieudonné mugabo narabajije Imana iranyemerera ku bino bintu nkwiye kubivuga. Iyo apana gusambanya, iyo mu mubano wamaze kononekara gushikaho hajamo kwicana, aho vraiment ndakwemereye divorce jewe nka Apotre King Dieudonné. Why? Hakupfira mu rugo warabonye kuzohapfira. Urazi ko ari abantu babanye uno musi ugasanga barakubitana. Ishobora narakiriye umudamu avuga ati umugabo wanje ashavuye atora imbugita. Ati nkiruka nkamagara abantu bagatabara. Kandi umuravye mu maso urabona neza ko niyamfata ncumita. Canabwira ntindugu yangu. Bimaze kuba kangahe gatatu. Va mu rugo. Kuko ejo ni wapfa. Wari warabibonye. Ntivyitwa kwicwa. Vyitwa kwiyahura. Kuko wari warabibonye. No musa abantu barabana ngo nukwihangana ngo Bibiliya ivuga ngo kirazira kwahukana ukacushindiriya umuntu akaza hakudida gatebe buke undi musa gutera ikirahuri ejo narakiri umugabo kandi umukozi w'Imana arambwira ati Apotre ndi umupastori mugenzi wawe maze gufata umugore gatatu ari karakoroga isumu ngo aze kuyima 3 fois nkamufata pa atore mu nzu narenstaye kamera inyegeje ivyagira ntashe mbanza kukonsulta kamera maze kumufata gatatu yakoroza isumu ngo aze kuyima. Cyangwa none urindiriye iki? Kuko ejo ni wapfa ntuzobigishitse ku ndoto zawe kandi umugambi Imana yari yakurunkiye gukora muri nose ntuzowuheza ngo wishwe n'umuntu wahisemo. Ntucumenya ko wahisemo nabi, wahisemo umuntu azokumarira. Donc vayo. Ego. Rero abakizwa kwera guhagarara ku idini oya nica umumama bakazomuniga. Ubundi muntu yaraje arambwira ati umugore wanje ahengera mu ijoro agatora oreye sinziriye akaza kuyinigisha. Agafyonda ivyo ni ibintu twamaduhura nabyo. Arambwira ati none Apotre no gira iki bimaze kuba kangahe incuri indwi. No kuvuga iyo dupfuye akantu gato atora oreye nasinziriye kandi twasangiye ku meza bizu ijoro giza hamaje nasinziriye agatora oreye agafyonda tirafwa pasi nari ncikanye sinige naronse nguvu ndasunura agwa nkahariya abonye kwa mushija mpakija acaja kumena ibirahuri vyose kubera ishavurure. None uyo muntu bimaze kuba incuri indwi uraca hamagara ngo sheri ukumva umenga ngo wahukanye ngo Imana ngo ntiwoja mu ijuru ngo nica ahubwo uzohusha ijuru kubera kwiyahura bakwishe bakakuniga niwe uzo wiyahuye. Kubiri iyo mpamvu nanje ndemera divorce. Rero divorce zagenze muri izo nzira urashobora kusubira kubaka kuko ijuru ntaco rikwagiriza. Yego. Urashobora gusubira kubaka, urashobora gusubira kwiro Maria mu gihe umutima utagwagiriza ikibi. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Hama Apotre. Yego. Hariho point imwe ijanye turacari mu ngo turacari mu rugo abantu baramaze kubakana barabana. Hariho ipoint ivuga ati yo kurangura amabanga yabubatse. Yego. Ni point kenshi hariho abantu ba divorce kubera ni benshi cyane. Yego. None twebwe tutarubaka dushaka kumenya mbega biva kuki? Ni
kandi abo benshi bahukana kubera ivyo n'abakizwa kubera yuko ubukizwa bwabigishije ko ari biterasoni ego ni biterasoni ku muntu atarabigeramo mugo umaze kubigeramo si biterasoni ni sijikwiye kuganirwako abenshi rero ntibaganira kuri ivyo bintu cyane hanyuma umwe akabaho ari adahagijwe ni twoyita insatisfaction adahagijwe kubera yuko ntibigeze baganira kuri iyo sije kabiri nta amelioration yigeze iba ngo ico kiganiro bakiganire ko rero abantu benshi kuri mwebwe mutarubaka ntimuje kubivuga nataragera aburavuga ngo ngira mbenda rondera ubumenyi ntuje kurondera ubumenyi bwo kumbuga ngurukana bumenyi sibwo uzobutoraguye utuntu tuzoshobora kugusambura yego mugabo abantu bamaze kubaka kuvyukuri barakwiye kuganira kuri iyo sije nk'akarorero mporangira amaseminari n'ubu ndafise seminari izoba ejo bundi tariki 14 za kuno kwezi yabubatse kuvuga ngo iyo sije turayiganirako abubatse baraza ari amakupre mugabo n'umugore hama tugafata umwanya wo kuganira kuri ayo masije ingene ivyo bintu bikwiye gukorwa ibikwiye kongerezwa ingene bategurana apana gusimbiranira ko nk'inkoko ndavuga ngo ayo masije turayakorako rero abamaze kubaka baba bakwiye kurondera abakozi b'Imana canke abantu b'Imana bafise ubumenyi muri iyo domaine ndasubiramo ntuja kurondera ubumenyi kuri internet kuko uzotora ibintu byo kuri internet by'abasataniste abantu b'abamaraya bakora ibintu byo arivyo byose kubera inyungu zabo ucuja kuvyaplika mu rugo usange ntibikora kuko hariho impwemu za satani ziri nyuma yavyo mugabo hari abantu b'Imana nk'ubu je mpejeje kwiga ishuri rya Bibiliya muri Uganda mpejeje kwiga theology naciye niga ivyingo n'imiryango hanyuma ndatusha gato ibijanye na sexology ibijanye no kurangura amabanga yabubatse yego ubwo bumenyi ndaburonka kugira ngo ninigisha bubatse ndabatekerere n'ubumenyi bukeya kubijanye n'ivyo bintu rero umaze kubaka ukaja mu rugo pana kugumana ivyo waruze watoraguye igihe wazura kubagana wiyiba uri umusuma oya urakwiye kurondera abantu b'Imana bagashobora ukaja mu maseminari bagashobora kunagura ubumenyi kubijanye niyo sije nuvuga ngo nisijikwiye kuvugwako cyane cyane kubakizwa yego murakoze cyane hama nkamwe akabazo mfise so turashobora kubabona nkuko na madame wawe tukibaza yuko ntimushwana mbega iyo bishitse nimutahurane mu kantu kanaka mbega ubigenza gute nta rugo na rumwe abarundi nibo babivuze ngo ntazibana zidakomana amahembe yego bagibona baterurana bagibona bagumbirana bagibona nabo nyene barashwana burya igikomeye shugushwana igikomeye ninge n'umuntu yifata inyuma y'ivyo mutahurijeko reka bajye abantu bahukanye wewe wahukanye ivyo byabateranije mukahukana hari abandi bakibanye neza kandi ivyo nyene babipfa habuze iki kumenya ingene wifata iyo hari ivyo mutahurijeko yego mugabo akavurema mukamenye rimwe rizima nta rugo na rumwe vyamavyera nibibaho yego naje hari igihe tudahuza n'uwo twubakanye akari tugahurizeko munakirirwa shavuye mugabo tukavugana tokendugu yangu hari jambo rivuga ngo nimwaraka ntibibakoresha icyaha izuba ntirikarenge mukiraze nico twirinda twebwe ariko kuvuga ngo nibishika ngo tugire ico dahurijeko ntituri Imana turacari mwisi hari igihe bishika ntitugihurizeko hari igihe bishika umuntu agakora ikintu bikababaza uwo bubakanye igikomeye si amakosa igikomeye ni ingene mwifata yego turengera amakosa gute kuvuga hari ibintu bibiri rero gusaba imbabazi cyo ni cambere kuko mu ngo harabuze gusaba imbabazi habuze gusaba imbabazi egare ko rugo rutanguye gusambuka hakiri kare yego gusaba imbabazi birajana no kwemera ikosa ariko kandi ukagura ku rugezo rwaho ushobora gusaba imbabazi utanakosheje yego kubera ko wipfuza impore ivyo nivyo bibananira abantu hari abantu uvuga ati no nabonye ko ari we yankoshereje muga ndamuravye ntavyo yumva nta nivyo aza gutahura ko ari we yankoshereje igihe cyose tukivuganye kwico kinavuga ngo ya okay mbabariranije nagushavuje why nifuza ko amahoro abandanye abantu benshi bapfa brado fer yo bangaye ntibarekura ntibaharira ntibarekura kandi ntibihangana kubera uwo muntu watwaye se mu marayika azokosa umunsi umuzodekuvura akantu uvuga ati nawe we mugabo kwihangana gusabana imbabazi guharirana nivyo bintu vya mbere bishobora gutuma urugo rubandanya mugabo kubaho mudakosheraniriza mudakoranira amakosa ntibibaho muzokoranira amakosa igikomeye ningene mwifata inyuma yo kutumvikana kwabaye yego murakoze cyane mbega ugwaruka kora dukikana cyangwa ruzurana kino kiganiro hari ugwaruka rutarashika
muri urwo rugo kugira ngo rero turukingire ivyo bintu byose bibi byoshika mbega ugwaruka kugira ngo umujene kugira ngo adoshike nawe muri urwo rugo rwiza ijuru rito mbega ni giki yokora kugira ngo ashikire urwo rugo rwiza. Bibiri ivuga muri Oseya igice ca 4 umurongo wa 6 ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Uvuga ngo ukutamenya kuraguhana, ukutamenya kuratuma udashika ku ndoto, ukutamenya kuratuma udashika ku bintu vyiza byose wari wipfuza. Vyumvikana ngo gwaruka ikintu ca mbere rukeneye n'ubumenyi. Nico bituma nciye nongeraho kubonera hakajyo ko kubatumirira kurondera kino gitabo. Ugwaruka cyane cyane. Kuko urumva ivyo utazi ni ngombwa bizoguta mu makosa. Twisunze ujya murongo. Uvuga ngo abantu barishwe no kutamenya. Uvuga ngo n'urugo ruzopfa kwera kutamenya. Vyumvikana ngo ikintu ca mbere cihuta mbere kiri urgent. Umusore cyangwa umukobwa imbere yuko yubaka urugo yarakwiye kurondera ubumenyi bujanye n'urugo. Mbere ukaba ufite umufiance umugurire kino gitabo ugitekere muri ambarage cadeau ugende kuri Tedemire bagitekere neza ucumura abatu sheri surprise pa umuhe cadeau why uzomuhaye ubumenyi buzotuma mu rugo rwanyu bimera neza cyane. Donc ico ndabahamagarira ni kwegeranya ubumenyi ntibite mu ruzi bibaza ngo n'umunyenga kubera hajye ubonye umuntu azi koga ari mu ruzi biraryoshe kumuraba jamwe nawe utazi koga voilà gikenewe ni ubumenyi murondere kino gitabo mwongereze ubumenyi. Yego tukiri mu gwaruka nyene tukiri mu gwaruka hariho ukuntu abajene usanga bavuga ati imbere yuko ndagutwara ifu yuko mponja kwanza ivyo guhonja ni impeke genda muhonje impeke mukamenge mureke guhonja ibintu kugira ngo ndabe yuko urugo ruzobagwiza mva your mind mbega ni bibi utuvuga iki nk'umukozi w'Imana? Ni bibi cyane bifise ingaruka mbi zibiri nyamukuru. Iya mbere nuko burya umuhonje wa cyane ntagura. Umuhonje wa cyane ntagura. Turafise abantu bamaze guhonjwa n'abantu 7 mu gatanu umwe muri barabajana mu rugo kandi wamuhaye wizeye ko azoca gutwara ngo niho urukundo ruzoca gongerekana non plus. Iyo muryamanye musambanye tuvyite gusambana kuko niko biri vyita. Iyo musambanye mutarubakana muribesha ntabwo vyongereza urukundo vyongereza urukundo kububakanye ariko bikazana gutakaza confiance icizere iyo mutarubakana. Urabona uno munsi ukundanye n'umuntu mukaca muryamana rimwe kabiri naho mwobana kuko barahari babanye bararyamanye naho mwobana sinshobora kukwizera nkuko no kwizera birangora kugusiga muhira kuko ndazi ngo umuntu yari inzamba tutararyamana nabandi yobaha ntahari vuga ngo umuntu trust canke icizere kiba gitakaye wewe wawibaza ngo ndamufashe ndamweretse ko ndamukunda ndugu yangu ntiwereke umuntu kumukunda mu kumuha umubiri wawe no way hari bindi wokora bitandukanye no kumuha umubiri wawe. Rero ikintu ca mbere bikora bitakaza ni trust ni confiance ni manque de confiance. Mfashe urugendo twarigeze kuryamana imbere yuko twubakana no musi twatwubakanye burya nkaja kurangura mu Bushinwa ntutekana uvuze uti ivyo yangiriye tutarabana nibindi araza kubigira nuko nyene umugore umusize muhira ntutekana uvuze uti twabikoze inshuro 8 tutubakanye ni giki kiza kumenyeza ko afise ukwihangana ukwihangana kwaranse tugikundana ubu ni haza kwihangana ntari hafi sinzi ko ntahuye bavuga ngo icyo ni kintu abantu benshi babirengagiza muga gituma icizere gitakara abantu bakabana bakekana niba bandi ruzo gusanga telefone uyishize ku meza ukaja muri douche abayisimbiyemo why arazi ko utari umwizigirwa kuko ntiwigeze wihangana kuri we biragoye ko wihangana no kubandi donc bitakaza icizere. Yego murakoze cyane hama nk'ishengero ni giki shengero ryokora kugira ngo abantu batarubaka canke bamaze kubaka bagire urugo rwiza nk'ijuru rito. Ishengero dufite uruhara runini ryo kwigisha kuko urabona ishengero ryarahengamye ryahengamiye mu by'ijuru gusa wihane wirinde ibyaha gendera mu kugororoka ukwera which is good ni vyiza cyane. Yego muga abantu bakwiye kwibuka ko tutaraja mu ijuru turacari kwisi
tutaraja mu ijuru tuzogira mariage tutaraja mu ijuru tuzovyara abana none ivyo bintu navyo tuvyirengagize nk'ishengero canke tuvyige ni kuvuga ngo ishengero rikwiye kuzana runo ruhande nago go kwigisha abantu ibijanye na social ingene abantu bakwiye kubana ibijanye n'ingo n'imiryango kuko abantu amashengero menshi bikorane nivyivuga butumwa n'ivya deliverance gukira no kubohoka gusenda abadayimoni gukwirukana inyatsi rererere harakwiye kuba bikorane binini mu mashengero vyigisha ingo n'imiryango vyigisha abavyeyi ingene barera abana umuntu aravyara muga atigeze yigishwa kurera cyane none nukuvuga ngo ushengero dufise uruhara runini abakozi b'Imana bariko baranyumva bagenzanje duhaguruke hambavu y'ibikorane vyivuga butuma abantu bamaze gukizwa barakeneye kwigishwa ubu barakijijwe nivyo barakeneye kwigishwa ingene babaho ingene bubaka ingo ingene babana n'abandi byumvikana ngo ishengero dufise uruhara runini imbere yuko Yesu agaruka ishengero rizo dufise agasembwa kuko ingo zibanye nabi n'abazobona ijuru ni bake kuko biragoye ko inzamba niyavuga izosanga utunganye mu gihe warawe uragwana n'umugore byumvikana ngo hari abantu bazohusha ijuru kandi bakijijwe barihushe kubera ko bahisemwo nabi ingo zabo zimeze nabi bataha ubumenyi kubijanye ningo ishengero rero duhaguruke ugo ruhande nago turukangukire murakoze cyane murakoze hama mu gusozera ikiganiro cacu ikatubaho umwanya mutanga impanuro mu buryo bubiri mu gwaruka rutarahitamwo rutarahitamwo n'abantu bari mu ngo nabubakanye impanuro kubatarubaka ni cakindi impanuro ya mbere n'amampera ko nabubatse mwese impanuro rusange no kugura kino gitabo yego iya kabiri kubatarubaka mwirinde agakuku no kuvuga ngo kuko no musi hari abantu bari mu mafuti kubera agakuku ka abagenzi bawe bose bafisha bakundanye bose nawe kacujamo ngo nanje ndondera umwe ntiharagera basanga uri kutangura kugwa mu vyaha wica destiny wica kazoza kawe kubera agakuku abagenzi batari beza rindira kabiri abasore kirazira gutangura kwita mu bintu byo uresha no kurondera abo mugendana utarabona neza igicapo ca kazoza kuko no musi amakosa muri ko muyagwamo kubera mutangura amafiançailles uwo kubaza uzogira mariage ryari no mu mutwe ntavyuzi nta mahera ubona banza upambane n'ubuzima hahandi ubona kazoza kawe uheze uvuga ati uharageze ko ndondera uwo twubakana abakobwa zigama ukwera kwanyu kuko mu kwiha abahungu benshi bamenya ubwambure bwanyu niko gutakaza agaciro aba baze kubaka gwana intambara nziza iyo kubaho uri umunezero wundi navuga ngo igihe cyose uri kurabaho ivyo ugomba ugira ubanza urabe iyo abarije babigiriye byari kunsigameze gute ivyo bizobafasha ko igihe cyose ugomba ukora ikintu banza kuciyumvira hama bigushoboze kwa mukora ibituma uwo mubakanye yishima ariko ikiruta vyose abantu mubakanye mushireho umwanya wo gusengera hamwe apana kumwa senga yicaye mu mirambizo undi ari ku musego umagasenga umari muri saro ubona asenze nawe senga oya fatana amaboko musengere hamwe bizotuma urugo rwanyu rukomera Imana ibahumugisha amen tubashimiye cyane mu guheraheza ikiganiro cacu reka tubaha akajambo ka nyuma wamwifuza kuvuga akariko gose ijambo rya nyuma ndahamagarira abarundi n'abanyamahanga canke abarundi bari mu mahanga kwimenyereza gusoma kuko abarundi benshi ukudasoma kuratuma mutaronka ubumenyi Uravuga ngo ico gitabo ndumva kirimo ibintu byiza mugaje sinkunda gusoma si kibazo cyuko bikunda canke utabikunda ni kibazo cyuko bikenewe rero gwana intambara nziza yo kuba umusomyi iki gitabo kije ko ugisome turasaba abari mu bihinga bw'ivyuma kongera gushira ko za nimero kugira ngo uri kure n'uri hafi ashobore kubona ingene yoro nk'igitabo mukunde gusoma bizobafasha ko muronka ubumenyi bubashikana ku ndoto zanyu murakoze cyane reka tubashimire muri kano kanya mwaduhaye kugira ngo tuyage ibintu byinshi cyane kandi byingira akamaro turabashimiye kuba mwatwiyumviriye ko birashoboka ko mu Burundi hari abandi bakora nkanje bo babivuga neza mbere kunsumbya mugabo kuba mwanyumviriye nizera ko ari mwemwe yaranyumviriye nakoze kumvira natwe turabashimiye kuduha kanya hama reka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV abo muri hose Imana ibandanye bahezagira naho ubutaha shalom